Abantu iyo bari kubarabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereka abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke none babakweretse we ubakoze ufite izihe nzego we ubakoze nukuvuga abo ariko baragorana bavugwa nabakorera inyungu zawe narumvise na president Domitien ndayizeye mukaye audio muriko muratembereza yatwereke none ubu president yizeye ubakoze kiwe afise quel pouvoir kuri abo bantu oya tuve mu abayemoso nyakuba president de la republique niwe wengendaho nta n'ubundi wese avuga ngo batwereke ntatashoboye nta numwe agishoboye ico kintu muri 2026 turabe mugabo ntitugume ngo ibitabo twanditse turabe ibikorwa nyezina bituma dushira hanyuma ari ikintu cyo kugira ntuze indongozi mu bisanzwe urya ntuze yaratanze ikiganiro gikomeye nuko atagira abangisinze ko abantu bamwumvise neza uyu mu patiri yitwa Diedo yaravuze ati mwebwe mwandongozi kuva hejuru gushika hasi nimwe muhari ibyo muri ko ibyo mwategeza gukora mutabikoze nta wundi aza kubikora ikudo opportunité nini uri umushikiranganje uri buramatari uri ndashaka muri uwo mwanya uva ku mukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere uri utabikoze none bikorane ko batacha baza kugusubirira ugoye cyane ngo bagire gute umva tabikoze bikorane wewe hajya ndi hamwe ajya mu musanga ntamara kwa Rwanda anteri mido guverinance uko bacha bimfita abantu ati udashoboye ibintu giriki ubu ndashoboye ibintu giriki ututanga imihoho hajya nico ni hajya nico bashatse kugira ijyane flexion bijyane yabutise ati wewe rubona kutabikora kandi ukabona utobikora kandi ugacubona vyopfa inda havere haza ubundi abikore niyo strategie du leadership universelle niyo mukibohere mu bintu amabanga yose ujejwe kandi ubona yuko ibyo sere ko yabikora kandi utabikoza atawundi aza kubikora niwana nukaguma utari kurabikora wumva abantu ati nishwe nuwagize gute mu kirundo cy'ababasha bitagwiki ngiyo wishwe nuwo gukitije ubugowe yamfite uwo wagize uwo wahanza amaso ko ari wagukiza niwe akiye ndiwe nuwonkije musa indongozi yariyo yose uri bwikomine utwari komine ukaburi kuragira gute ubu donc abanyiga batuti turiwe nuwo dukije yaje kugira dukize mugani waturi none wumva deka zizomwana gute yibazo yuko duko turajara abantu ushobora kugira gusezisa kuko ntanumva abantu sinzi kubara gashavu canke ama emotion sibanumva abantu iyo bari kubarabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereka abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke none babakweretse we ubakoze ufite izihe nzego we ubakoze tiya n'ama emotion ngo batwereke none bucugira ikiwe ufise uruhebwe gukoresha kugira ubashe none waza kubafata wewe uraza kugira manda dare wewe ugira iki umubaranye n'ucu bakoze iki nukuvuga yuko urwego rufise uburyo n'inzego zo kubakiza Uburundi nubwo rwego rukomeye nyine c'est l'exécutif urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihugu bava ngo ruhafa ngo hari abantu barugoye mugaba badakogwako kuba dusigaranye iki leta tuba dusigaranye bikingiwe nani nukuvuga abo ariko baragorana bavugwa nabakorera inyungu zawe mugabo leta twaye iri hari kugira ikingira inyungu zabo kwisonga rero hari izo ngongozi hari umukuru w'igihugu warabashikiranga umushikiranganje wa mbere hari none izo nzego zo hejuru rwego bavuze ngo hari abantu barugora kabisa narumvise na president Domitien ndayizeye mukaye audio muriko muratembereza ngo yatwereke none ubu president yizeye ubakoze kiwe
afise quel pouvoir kuri abo bantu oya tuve mu abayemoso nyakuba president de la republique bakore niwe wengendaho nta n'uwundi wese avuga ngo batwereke ntatashoboye nta numwe agishoboye ico kintu ico niwe wenyene president de la republique niwe gishoboye kandi amategeko y'igihugu arabikuraho ahera uburenganzira bose ari guhera uburenganzira inzego zirahari zirapanze bikore rero tugira amahoro